Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Gervasi Ndirakobuca eheruka gutegeka ku mugaragaro abarongoye uruganda FOMI guhingura ifumbire ikwiye ku barimyi bo mu gihugu cose mu minsi itarenga 10. Abanyagihugu bakaba bari bamaze indwi zirenga zibiri basaba iyo fumbire kubera igihe cirima kiriko kirabarengana. Mbega iyo fumbire yabuze kubera iki? Muri ico kiringo catanzwe izoba yabonetse? Ivyo nivyo bibazo tuza kwishura mu kiganiro kw'isoko. Muri kumwe rero na Valehi Muco, ndabaramukije nongera ndabaha ikaze. Mu mihingo itandukanye y'igihugu abarimyi baracidoga ko ifumbire itarabashikira n'ubu kandi bari kuba bayironse kuva mu ntango z'ukwezi kwa mbere. Bagenzi bacu ba Television Renaissance na Radio Inzamba bavuganye n'abarimyi bo mu ntara za Kayanza na Makamba. Ingeri ya FOMI yategereza kuboneka mu ntango z'ukwa mbere. Urabona ubudeda tuvyadishije mu kwa gatatu taraboneka. Mwaka w'indimo warenganye kuko n'imiburiburi umuntu wa mbere na mbere ari guteragira ibiharage ari guteragira itariki 5 kwa kabiri. Niwe abari yanordre amahera atangwa imbere y'igihe kera nyene. Uba wararishe utayarishe nk'amezi abiri imbere ntacuza kubaza. Wajejwe ntaro baratoje amafaranga y'iyo fumbire none gushika ubu amaso yaheze mu nzira. Ubu nubwo boduha iyo fumbire nta kintu yodushikanako igihe c'itera kisa n'icyo kirarangira uruhombo rumwe rutagira izina. Hano Makamba baratanze amafaranga dusaba ifumbire nkaje akarorero natanze amafaranga ahuye n'ibiro 200 ne gushika isaha nta kintu turabona imvura isigaye igwa nabi icikagurika isigaye icika mu mpera zo kwezi kwa kane twacerewe gutera ntitubona uruhombo dufise aho tuzorubaza kandi twaratanze amafaranga. Ku munsi wa kabiri umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi yategetse abarongoye uruganda FOMI guhingura ifumbire izohabwa intara zikeneye kurusha izindi mu minsi itarenga 10. Byobabaza cyane ko nyaricubahiro mu gihugu cyacu cy'u Burundi ahabagarira bene igihugu kwitabira uburimyi n'ubworozi amumwene igihugu agasohora isuka amakarimarima kubera yabuze ifumbire kubera ubwigito bwacu rimwe tujejwe kubaraba abakuru b'imitumba babwire basigurira bene igihugu kwiyo fumbire turiko dukora hasi hejuru kugira iyo fumbire nayo nyene abatashoboye kuronka iyo yigira kabiri bazokoresha mu kubagara bazokoresha mu bihe bikurikira ko nayo nyene bazoyironka. FOMI tubaha diju ifumbire yose izobe yashitse yitegereza muco. Ariko none iyo fumbire yabuze kubera iki? Emile Nibasumba numwe mu bamenyesha makuru burunani rw'imenyesha makuru RPA Inzamba na Renaissance. Emile Nibasumba mbega ifumbire y'ihinguriro FOMI yabuze kubera iki? Ego twaravuganye n'amasoko atandukanye mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi atubwira ko ifumbire ya FOMI yabuze kuko yashowe mu bihugu bibanyi na cyane muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ayo masoko atubwira ko uruganda FOMI gwari gwahejeje guhingura ifumbire ikwiye abarimyi bose bo mu gihugu kwigenekerezo rya 27 mu kwezi kwa mbere. Ariko hakujanwa mu ntara zitandukanye iyo fumbire ngo yapakirwa amakamyo igana ku mbibe z'u Burundi. Ico gikorwa kugira gishoboke ngo babura amatari bahawe itegeko ryo gutonda mu biro vy'icegera c'umuyobozi mukuru wa FOMI Elmenegilde Manyange. Uwo rero ngo yaca abapfumbatisha amahera tutamenya igitigiri. Buramatari wese rero ngo yahawe igikorwa cyo kwitunganya ku buryo izo kamyo atawuzikomakoma ziciye mu ntara arongoye. Murumva abajeje intwaro n'abapolisi baba baronse amategeko bagenderako. Amasoko yacu akavuga kandi ko uravye uko ugo rudandazwa rw'ifumbire rwari rutunganijwe bishoboka ko ruzwi imbere no ku nzego zo hejuru cyane mu gihugu. Mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi warajejwe gutunganya ico gikorwa ngo n'uwitwa Elias Ngendabanyikwa uwasanzwe ajejwe ibijyanye no gufumbira isi. Kubw'amasoko yacu iyo fumbire yashowe mu mahanga
ngo kubera igihugu gikeneye amahera y'agaciro amadolari kandi ngo vyabaye muri iki gihe kuko ngo ari gihe ciza cyo kuronka amahera menshi kubera ko ku isoko mpuzamakungu ifumbire iguma iduga igiciro imwe mbere igiciro ngo carigwije na kabiri kuva mu ntango zo mu mwaka uheze bivuye ku mvo zitandukanye harimo n'ingaruka z'akaranda ka COVID-19. Umushikiranganji Ndirakobuca yatanze ikiringo ntarengwa c'iminsi 10. Iyo fumbire ishobora kuba yabonetse muri ico kiringo. Amasoko yacu avuga ko bidashoboka ko abanyagihugu bose baronka iyo fumbire naho hotanga ukwezi. Mbere ayo masoko yacu amenyesha ko umushikiranganje Gervais Ndirakobuca biboneka ko yari afise intumbero yo guhuma amaso abarimyi kugira baryame basinzire ngo bazoronka ifumbire mu maguru masha nahoshwi. Ayo masoko yacu avuga ko FOMI ikoze neza cyane ku munsi ihingura amatoni atarenga 600. Ku kwezi murumva ko ari amatoni ibihumbi 18 naho nyene ihinguriro rikoze neza cyane imisi yose. Ivyo navyo ngo bikaba bidashobora gushika. Mu nama iheruka abarongoye FOMI bavuze ko hakenewe amatoni hafi ibihumbi 10 gusa, ariko amasoko yacu avuga ko ibitigiri bitangwa atari vyo namba kuko mu matoni hafi ibihumbi 40 abanyagihugu bakeneye mu gihugu cyose hatanzwe amatoni make cyane, ayandi yaragurishijwe nk'uko twabibabwiye mu ntango. Ifumbire rero y'uruganda FOMI abanyagihugu barashobora kuyironka bacerewe cyane bikazoca bigira n'ingaruka mbi ku ndimo zabo. Iyo fumbire mukaba muzi ko nayo nyene yatanguye gukoreshwa mu gihugu ku mvo za politike, ubushakashatsi butarahera, ariko ivyo sivyo dushimikira ko cyane kuko twarabivuze mu biganiro twagiye turatunganya mu runani rw'ibimenyesha makuru. Tukaba twarondeye abashikiranganje babiri bavugwa muri ayo manyanga, uw'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusangi Ndirakobuca Gervais hamwe na Deogide Rurema ajejwe uburimyi n'ubworozi, ariko ntibitavye telefone zabo ngendanwa. Elias Ngendabanyikwa ajejwe ibijanye no gufumbira isi ndimwa mu bushikiranganje bw'uburimyi hamwe na Elmenegilde Manyange icegera c'umuyobozi mukuru wa FOMI bobo bahisemwo kunuma igihe twabahamagara tubabaza ibijanye nayo manyanga yo kugurisha ifumbire y'ihinguriro FOMI mu bihugu bibanyi kandi yari igenewe abanyagihugu. Urakoze Emile Nibasumba kuri uwo muco uhaye abanyagihugu kuri iyo ngorane y'ibura ry'ifumbire. Barakoze na bagenzi bacu burunani rw'ibimenyesha makuru RPA, Inzamba na Renaissance bakoze ibishoboka kugira kino kiganiro dushobore kugitunganya. Aha akaba ari naho ikiganiro ku isoko kigarukiye. Valerie Muco nije nakibashikirije naho ubutaha. Cyari kiganiro ku isoko.